Shengero Imana, amahoro. Church of God, peace with you. Amahoro. 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 Yes, amahoro. Jesu nashimye. Yeah, praise God. Amen. Amen. So before I preach, Imbere yuko nigisha, there are some things that has to be done. hari ibintu bimwe ngomba ko bikogwa. First of all, Icambere, I want to express our gratitude. twagomba kuvuga ingene dukengurutse cyane. Our gratitude to Senior Pastor Esron, Deputy Jonas, Dukengurukira umwungere Ezron n'uwo bafatanije Jonas for leading everything so well. kubona mwararongoye ibikorwa n'ibintu byose mukabikora neza cyane. You have been working so hard mwarakoze mwitanga cyane for so long, kandi bibafatirikiye kirekire, and we are so grateful. kandi turabibashimiye cyane. Your hospitality, ingene mwakira abantu neza, your love, ingene mubakunda, and your generosity, n'ingene mutanga mutitangiriye itama. it has touched our hearts. Zarakoze ku mitima yacu cyane. So as a representative for all the guests from other countries, rero nk'userukiye abashitsi bavuye mu bihugu bitandukanye, murakoze cyane. asanteni sana. And at the same time, kandi muri uwo mwanya nyene, I want to address the Church of Kayogoro. ndafise icyo ngomba kubwira ishengero ryo mu Kayogoro. You have also been working hard namwebwe biraboneka ko mwakoze cyane mwitanga to prepare everything for this conference. kugira ngo mutegure ikintu cyose kijanye n'iki gikorane. We want to express our gratitude. turagomba kubashimira cyane. We feel very much at home. twumva mengo turi muhiri wacu. We have sensed your love, twarabonye ingene mwakira abantu n'urukundo, your generosity, ingene mwabakorera mwitanga, and we want to say to you, kandi tugomba kubabwira ngo Imana ibahezagire. may God bless you all. Amen. Now I have another thing to do. Ndacyafise ikindi kintu cyo gukora. Abungere bi Burundi, Senior pastors of Burundi, murahaguruka. would you like to stand up, please? Kaza. You just welcome here. Kaza. Welcome here on the pulpit. Yesterday evening, Ejo kumugoroba, you prayed for us. mwaradusengeye, You prayed for us from other countries. mwarasengeye abaje bava mu bihugu bitandukanye. Now we would like to pray for you. natwe twifuza kubasengera. Kaza. kaze mwegere. We would like to pray for your families, Twagomba gusengera imiryango yanyu, your wives, abapfasoni banyu, your children, abana banyu, your grandchildren, abuzukuru banyu, perhaps your grandchildren. bamwe muri mwebwe ngira ngo n'inzukuruza. We will pray for your health. Tugira tubasengere bagira amagara meza, We will pray for you. kandi namwe tubasengere. Secondly, we will pray for unity in the church. Namwebwe tugira tubasengere n'uburongozi bwanyu mu ishengero. And love in the church. Ubumwe, mugiriranire ubumwe mu ishengero. And thirdly, Icya gatatu, we will pray for the country, Burundi, tugomba kuca turagiza Imana igihugu cy'u Burundi, that God will touch the whole country, kugira ngo Imana ikore ku gihugu cyose, that you will have peace, gutyo mube mu mahoro, you will see financial growth, mubone ubutunzi bwiyongera, and happy people. hanyuma abarundi babeho banezerewe. So now I ask all the guests, Rero nagomba gusaba babashitsi bose, please come. mwegere hano, babandi baje bava mu bihugu byo mu mahanga, And together we will pray. hanyuma duheze dufatanye gusengera bano bantu.
Is it okay to kneel? Okay. Nimba mwumva mworohewe gushira amavi hasi mwobikora. Let's stand up Ishengero ryose muhaguruke. and you lift your hands and you bless. Hanyuma mutumbereza amaboko yanyu ku Mana mu gihe bagira basengera Abungere. Du får börja och be för deras familjer. Tusenge Imana. Yeah, let us pray. Heavenly Father, Data wo mwijuru. we thank you for these servants. Turagushimiye aba bakozi bawe Mana. We thank you for their church. Turagushimiye ishengero wabajeje. And I thank you, you will bless their families, Kandi nagushimiye kugiye kubahezagirana n'imiryango their yabo. wives Abapfasoni babo and children, n'abana babo Mana. and all the people around them. Kandi n'abarya bose Heavenly batejwe. Father, protect them Mwami bakoreko. from all evil powers. Ubuzuze ubushobozi bwawe. Oh, protect them Kandi ubakingire. and let them be serve you in peace. Baheze bagukorere banezerewe bari mu mahoro. Oh, bless them. Mwami nubasuke ku Be mugisha. a blessing Mwami turahamagara umugisha wawe kuri for the bo. churches, Uwo mugisha ushike no mu mashengero. and also a blessing for the nation. Kugira ngo uwo mugisha ushike ku gihugu cyose. Thank you. Turagushimiye. In Jesus' name. Mu izina rya Yesu. Steve Mlenga, would you pray for unity in the church? Uyu mukozi w'Imana nawe asabe ubumwe mu ishengero ry'i Burundi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mwami Imana mu izina rya Yesu wewe Kristo. ni Mungu wa umoja. Wewe uri Imana y'ubumwe. Ulipotaka kumuumba mwanadamu, Igihe warema umwana w'umuntu sema na tufanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu, wavuze ngo reka tureme umuntu mu ishusho tuonyesha yacu umoja. kandi tuze tubumwe nawe. Hata Yesu Kristo alipokuwepo duniani, Na Yesu mu gihe ari ngaha ku isi sema huyu ndiye mwanawe mpendwa unayependezwa nawe. wavuze ngo niwe mwana wawe ukunda kuduhimbara. Tunaomba roho ya umoja Mwami turasabye impemu y'ubumwe katikati ya watumishi wako, hagati y'aba bakozi bawe, kati ya kanisa la Burundi. ishengero ryo mu Burundi. Tunaomba roho ya mshikamano, Turasabye impemu yo gukorera hamwe umoja juu yao kugira ngo habe ubumwe hagati Bwana, yabo. kama yale mafuta Namuba ubasuke ko ya mavuta yaliyokuwa yawe, yanashuka kichwani kwa Haruni, ya mavuta basuka ku mutwe wa Aroni shuka kwenye ndevu za Haruni, kugeza no ku bwanwa bwiwe. maana kwenye umoja kuna nguvu, Kuko mu gukorera hamwe harimo kwenye umoja kuna mshikamano, mu bumwe harimo kwenye gushigikirana, umoja kuna matokeo makubwa. kandi mu bumwe havamo Roho ivyiza. Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Muhemu yera, lete umoja kwa watu hawa, reka ubumwe bube muri abo lete ushikamano kwa watu hawa. reka gushigikirana bibe. Bwana Yesu, Mwami wacu Yesu, tunaamini kabisa Bwana, turakwizeye kanisa la Burundi, kubw'ishengero ry'i Burundi, watumishi wa Burundi abakozi bawe mu Burundi wana umoja na mshikamano bagire ubumwe no gukorera katika hamwe jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Amen. James Lado, pray for the country, for peace, prosperity, and a good future. Uyu mwene data wo muri Sud Sudan agira asengera Burundi amahoro, umutekano n'iterambere. Let us pray. Dusenge. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, Data wo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo, we are very grateful to be in this country of Burundi. duhezagiwe no kuba muri iki gihugu cy'u Burundi, And we are very thankful for the country of Burundi. kandi turagushima cyane ku bw'iki gihugu cy'u Burundi. Thank you, Father, for the people of Burundi. Mwami Imana turagushimiye ku bw'abarundi n'abarundikazi. Thank you, Father, for the leadership of Burundi. Mwami turagushimiye ku bw'abarongoye iki gihugu cy'u Burundi. Thank you, Father, for the citizens of Burundi. Mwami turagushimiye ku bw'abafata ingingo muri iki gihugu. Our Heavenly Father, we are asking you Data wo mu ijuru turiko turakwinginga that you will bless the country of Burundi kugira ngo usuke umugisha ku gihugu cy'u Burundi, by continuing helping them to maintain peace. kugira ngo ubashoboze gushishikara guhagararira umutekano n'amahoro. We
pray for economical breakthrough. mwami turasenze ngo ubutunzi bw'iki gihugu bugwire kandi bushishikare kwiyongera, That the people of Burundi will continue to experience the prosperity of this nation. kugira ngo abarundi n'ababa mu Burundi bashishikare kubona iki gihugu gitera imbere. The people of Burundi will continue to be happy. mwami abarundi n'abarundikazi bashishikare kubaho neza. We pray for protection from the powers of the enemies. mwami turasavye ngo ukingire Uburundi ibitero biva ku mwansi, We ask that you take a complete charge of this country. kugira ngo iki gihugu kizigamire mu kiganza cawe. Bless the leadership of this country. mwami suka umugisha wawe kuri iki Take gihugu. care of the civilians of this country. mwami witeho abarundi n'abarundikazi. We thank you and we bless you turagushimiye kandi turashize hejuru for izina this country ryawe of Burundi. kubw'iki gihugu cy'u Burundi. In Jesus' name we pray. mu izina rya Yesu Kristo niho dusenze, amen. Imana ibahesagire. Yes. May God bless you so much. Please be seated. Now I have one more thing to do. n'ubu ndacyafise ikindi kintu kimwe cyo gukora. Before I came here, imbere y'uko nza hano I understand that there have been some rumors. naratahuye ko hari hamaze iminsi hari ibintu by'ibihuha. Rumors that were saying that I am here to anoint someone to be the national leader. igihuha cyavuga ko nje gusiga amavuta ugiye kurongora abandi bose muri iki gihugu, mu ishengero ryo muri iki gihugu. I heard another rumor kandi hari n'ibindi bihuha numvise that I am here because I want to be the national leader. yuko ndi ngaha kuko nanjye ngiye kugigwa uzorongora abakozi bo muri iki gihugu. Let me tell you, I have enough of problems in Stockholm. ariko ndababwire ko icyo gikorwa ataco ngomba kuko nsanzwe mfise ingorane zikwiye mu burongozi mfise hari i Stockholm. I am a guest. jewe hano ndi umushitsi gusa. We are family. turi umuryango. I have no power over the church in Burundi. nta bubasha mfise ku ishengero ryo mu Burundi. I do not want any power over the church in Burundi. kandi nta n'ububasha ndondera kugira ku ishengero ryo mu Burundi. I am not here as a colonizer. I am not here as a colonizer. sindi ngaha nk'umukoroni, ngira ico kirumvikana gose. sindi ngaha nk'uwo kubashira mu bukoroni. I am your brother. ndi mwene so. I am your brother. ndi mwene so. And to be honest, kandi tubwiranye ukuri, you call it rumors. You call it rumors. muvyita ibihuha, In Sweden, we would call it lies. ariko mu gihugu c'iwacu mu Busweda twovyita ibinyoma. So I am only your guest jewe rero hano ndi umushitsi gusa, and your brother and your friend. ndi mwene so nkaba n'umugenzi wanyu. Murakoze cyane. asanteni sana. Now I will give you a word from the scripture. ubu rero reka tusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Let me remind you before we read, imbere yuko dusoma muri Bibiliya reka ndabibutse, when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, mu gihe umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, the Bible tells you that God is doing two things with you. Bibiliya itubwira ko Imana ikigukorera ibintu bibiri. And now I will need some help, Bengt. hano rero ari umuntu ngira amamagare amfashe. So he is God right now. dufate ko uyu ari we mu gishingo c'Imana muri aka kanya. Now look at us. rero mutwitegereze neza.
When you confess that Jesus is Lord and Savior, mu gihe umaze kwatura ko Yesu ari umwami n'umukiza, God will do two things with you. Imana izogukorera ibintu bibiri. Number one, Icyambere, He will take away your sins. igukurako ibyaha byawe byose. You are free. Ikakugira uwidegembya. Whatever has been in the past, Uko warabayeho kose muri kahise, you are forgiven. urahariwe ibyaha byawe. You see? Murabona? Then He will do another thing. Hari n'ikindi Imana ikigukorera. He will give you Ikiguha, His own Spirit. ikiguha impemu yayo. Look, Nimwitegereze. and He Kandi will take on my sin. ica yonyene yishirako vya vyaha vyanje. Look, Nimwitegereze. this is what God is doing when you are saved. Iki ni cyo Imana ikorera umuntu yakiriye agakiza. Jesus take your sin, Yesu yishirako ibyaha vyawe, carry it away, akabishira kure yawe, and He gives His own Spirit. hanyuma ikakwambika ukugororoka kwiwe, impemu yiwe muri wewe. Yesu nashimwe. Praise God. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Turasoma ijambo gimana. Let us read the portion of the Bible. Romans chapter 8. Tuje mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice cy'umunani. Verse 14 to 17. Yes. Guhera ku murongo wa 14 kugeza ku 17. Dusome mu Kirundi. Abarongorwa na mpemu w'Imana bose. Wait. Yes. Let people have time. Ah. Romans chapter 8. Abaroma igice cy'umunani. You have time to find? Twabahaye umwanya ngo muharondere muhatore. Romans chapter 8. Cete Paulo yandikiye Abaroma igice cy'umunani. Verse 14. Guhera ku murongo wa 14. And we read to verse 17. Turasoma dushikane ku murongo wa 17. Mwahatowe. Mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Abarongorwa na mpemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kuko mutahawe impemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpemu wo kubahindura abana b'Imana, niwe atuma dutaka tuti Aba Data. Mpemu bwiwe abwiririkanya n'impemu yacu, ari cyabona yuko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. 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 Now I want to tell you two things. Ubu rero ngira ndababwire ibintu bibiri. When you get the Holy Spirit, Umaze kwakira mpemu yera, the Spirit will give you one thing. uwo mpemu araguha ikintu kimwe. The Spirit will remind you Mpemu yera zoshishikara kukwibutsa that you are no longer a slave under sin, ko utakiri ujakariye icyaha, but you are a son and a daughter of God. ariko ko wahindutse umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana. The first thing the Spirit gives you, Icyambere mpemu aguha, it will be a new identity aguha
akaranga muntu gashasha, ibikuranga bishasha. Who am I? Mbega ndinde? I'm from Sweden. Jewe Sweden, Sweda. I'm a pastor. Pastori. I am a married man. Mugabo yubatse. I have 4 children. Mfise abana 4. There are many things to say about me. Hari byinshi novuga binyerekeye. But when the Holy Spirit comes into my life, ariko mpwemu w'Imana amaze kuza mu bugingo bwanje, He tells me this. hari kimwe ambwira. There is one thing that is more important than everything else. Hari kirushirije kugira akamaro gusumba ivyo bindi vyose. You wewe are the son of the living God. uri umwana w'Imana nzima. You are the daughter of the living God. uri umukobwa w'Imana nzima. Every day, imisi yose, the Holy Spirit reminds me, mpwemu yera yamanyibutsa, I belong to the family of God. yuko ndi umwe mu muryango w'Imana. I am a child of God. Ndi umwana w'Imana. Let me tell you about my family. Reka ndababwire gatoya ku muryango wanje. My father is an old man. Data mbyara azari umusaza. He is 85 years old. Afise imyaka 85. He was not born in Sweden. Ntiyavukiye mu gihugu ca Sweda. He is not a Swedish. Sumusweda. He comes from Finland. Ava mu gihugu ca Finland. When he was 1 year old, 1 year. when my father was 1 year old, uwo data gifise umwaka umwe, Second World War started. Intambara yo mw'isi yose igira kabiri yaciye itangura. And Russia attacked Finland. Hanyuma Uburusiya bugira igitero ku gihugu ca Finland. And the first place they took was the island where my father was born. Kandi Abarusiya igice ca mbere bafashe kara kazinga aho data yavukiye. They had 4 hours to evacuate. Bahawe amasaha atarengane kugira babe bavuye muri ako karere. My grandfather was taken to the army. Sogokuru bace bamushira mu bagwanira igihugu mu gisirikare. And he was away for 6 years. Ntiyagarutse muhiriwe mu kiringo kingana n'imyaka 6. My grandmother was a refugee. Nyogokuru nawe yari mpunzi. She had 7 children. Yari afise abana 7. Then Sweden gave an offer. Hanyuma rero igihugu ca Sweda kica kiriyemeza kugudufasha. You can send some children to Sweden. Ati abana banyu turabemereye mu barungike hano mu gihugu ca Sweda. At least some will survive. Ati gutyo muronke basaborokoka. So my grandmother had a difficult decision. Rero uwo nyogokuru zamusaba ko afata ingingo ikomeye cyane. She decided to send 2 children. Yafashe ingingo yo kurungika abana 2. My father arungika data and his sister. Amurungikana na mushikiwe. My father was 3 years old. Uwo data ico gihe yari afite imyaka 3 y'amavuka. And his sister was 5 years old. Mu gihe mushikiwe nawe yari afite imyaka 5. So they put a note around their neck. Baca babashira akantu ngaha mu gikiriza hafi izosi banditse ku ikintu. And they sent them away. Baca barabarungika ati genda. My father was terrified. Data zaramuranduye umutima cyane ivyo bintu. Crying the whole time. Igihe cyose yaguma arira. Somewhere in Sweden, ahantu rero hamwe muri ico gihugu ca Sweda, they separated him from his sister. Abo bagomba kubafasha baca bamutandukanya na mushikiwe. And he was alone. Aca asanga asigaye wenyene.
3 years old, umwana w'imyaka 3 with people with a language he could not understand. asanze ari mu bantu bavuga ururimi adashobora gutahura. They came to a small city baca bagenda ahantu mu gasagara gatoya, and they unloaded some of the children. hanyuma rero baca bararaba imiryango yotunga abana bamwe bamwe. And Swedish families came and took some of the children. imiryango y'abasweda ikiraza aho hantu babegeranije, bamwe bose batora abo baja gutunga. But no one took my father ariko data nta numwe yamutoye, because he was crying. kuko babonaga umarira. So he was alone. yisanze ari umwe atagira uwazi. Late in the night, hanyuma ijoro ryiteye, a 70-year-old woman came umutamakazi w'imyaka 70 araza and took him. aramutora. My father uwo data is a war child. ni umwana yakozweko n'intambara. So he was raised in Sweden. yarerewe rero akurira mu gihugu ca Sweda. He learned to speak Swedish. araheza ariga ururimi rw'ico gihugu. The old woman became his mother, uwo mutamakazi yamutoye abacitse nyina. and he forgot about his Finnish family. acaribagira rero wa muryango wo muri Finland. When he was 9 years old, amaze gushikana imyaka 9, my grandmother in Finland, wa munyogokuru nawe rero ari muri Finland, she said, I want my son back. azavuga ati ndagomba mungarukanire wa mwana wanje. The war was over. kuko intambara yari yarangiye. My grandfather survived the war, kandi sogokuru yagiye mu gisirikare, nawe nyene yarashoboye kurokoka gucika ku icumu. but his mind and his soul was destroyed. ariko mu mutwe no mu mutima yari yamerewe nabi cyane, ntiyarakimeze neza. But they said, we want our son back. ariko baravugana n'umutamakazi we ngo turagomba wa mwana wacu agaruke. Now you can imagine the old woman. ibaze rero wa mutamakazi nawe wo muri Sweda. For 6 years, she was the mother for my father. amaze imyaka 6 yabaye nka nyina wa data. She loved him. yaramukunze. My father didn't know about any other mother. kuko uwo data nta wundi numwe yigeze amubera nyina. But she had to send him back. ariko yabwirizwa kumureka asubira iwabo. 1 month haheze ukwezi kumwe after my father had gone back to Finland, inyuma y'uko data yasubiye muri Finland, his Swedish mother died from grief. wa mutamakazi yari yamurereye muri Sweda aca yicwa n'agahinda kubona yararungitse uwo mwana. My father, data is a war child. ni umwana yakozwe ko cyane n'intambara. His Swedish mother was a strong Christian. uwo muvyeyi wiwe muri Sweda yari umukristo akomeye cyane. She prayed with him. yarafata umwanya wo gusengana nawe. She took him to church. yaramenyereje kumutwara mu ishengero. But my Finnish family, ariko wa muryango wanje wo muri Finland, they are no Christians. bobo saba Kristo. Can you imagine namwe mwibaze what happens to a child ibintu vyashikiye uwo mwana when you have that experience? ucishijwe mu bintu nk'ivyo. I know that there are similar experience in Burundi. ndazi yuko ngaha mu Burundi hari abaciye mu bihe bisa n'ivyo, And they are very destructive. kandi ibihe nk'ivyo birasambura bikonona umutima w'umuntu. So when my father was 16 years old, uyo data rero amaze gushikana imyaka 16, his family in Finland said,
wa muryango wo muri Finland waravuze ngo you have to go to work. Utegerezwa gutangura noneho gukora akazi. And he was sent back to Sweden. Baca rero kugira ronka akazi basura kumurungika muri cya gihugu ca Sweden. Because in Sweden there was work. Kuko muri Sweden abantu bararonka akazi vyoroshe. And since he was 16 years, kuva rero kwigiye myaka 16 he has been living in Sweden. Yaciye aguma aba muri ico gihugu ca Sweden. When I was a child, jewe rero maze kuvuka nkiri umwana, my father said nothing. Nta kintu data yigeze ambwira. He told us nothing. Nta kintu na kimwe yigeze atumenyesha. But 5 years ago, mugabo haheze imyaka 5, when he turned 80 years old, amaze gushikana imyaka 80, his grandchildren started to ask. Abuzukuru biwe nibo bakomeje kumubaza ibibazo. And for the first time, kandi rero ku nshuro ya mbere, he told the story. Aca tubwira iyo nkuru y'ubuzima bwiwe. And let me tell you, reka renda babwire. He told the story. Yaradubari iyo nkuru. And he was crying. Aca arasubira ararira. And the whole family was crying. Kandi twese abagize umuryango tuca turarira. There was so much pain. Umve, yari inkuru ibabaje cyane. My father is a war child. Nababwiye ko data ni umwana yakozwe ko cyane n'intambara. But now let me tell you. Ariko ubu rero ndababwira ikindi. He is something more than a war child. Rero ubu yahindutse ikintu kiruta kuba umwana yakozwe ko n'intambara. When he was 20 years old, amaze gukwiza imyaka 20, he was living in Sweden. Nababwiye ko yaba mu gihugu ca Sweden. He received Jesus Christ. Yarakiriye Yesu Kristo as Lord and Savior. Nk'umwami n'umukiza wiwe. And he was given a new identity. Acahabwa ibimuranga bishasha. It was not given by society. Kandi ivyo ntiyabihawe n'abantu bo mu kibano. It was not taken by himself. Si kintu wenyene yirondere ngo acakire. It was not the pastor who told him. Sumupastori yaje kubimubwira ngo abimuhe. No, God in heaven. Ariko data Imana mu ijuru told him. Niyo nyene yamwibwiriye. You are no longer a son of the war. Nukibaye ukundi umwana w'intambara. You are now the son of the living God. Uheru ubu uhindutse umwana w'Imana nzima. And what has been in the past, kandi ivyagushikiye muri kahise, I will give you a new identity. Kuguha bishasha byo kukuranga. When you receive Jesus Christ as Lord and Savior, it doesn't matter what kind of background you have. Perhaps you've been a soldier in the war. Perhaps you've been a victim in the war. Perhaps you always have been happy in peace. What God is giving you is a new identity. You are no longer a child of the history. You are not a child of your success. You are not a child of your failure. You are the child of the Almighty God. Your sins are forgiven. And I have dressed you in my own suit. I have given you my own clothes. I have given you the Holy Spirit. So today, I want to remind you that you are the son and the daughter of the living God. Never, ever, never, ever forget that.
ntuze wigere wibagira ico kintu. Remind yourself, Wame wibuka, who am I? ndinde? Am I a bad person? Mbega bad? Am I a bad Mbega person? no wandu umuntu mubi? No, I'm a sinner saved by grace. Ndi umunyabyaha yakijijwe kubw'ubuntu. What is my destiny? None ndiko ngana he? Will I be sent to hell? Mbega nduri kagena mu muriro? No, I'm the son of the living God. Eka ndi umwana w'Imana nzima. I'm on my way to fellowship with him for eternity. Kandi yaramaze kunshira mu nzira yo kwifatanya nawe ibihe bidashira. God is your heavenly Father. Imana ni data wa twese wo mu ijuru. Now, I am the father of 4 children. Jewe rero ndi umupapa w'abana bane. And when I was here 2 years ago, haraheze imyaka ibiri, my youngest son called me. umuhungu wanje w'umuhererezi yarampamagaye. Today he is 23 years old. Uyu munsi afise imyaka 23. And he said, Father, I have been invited to a wedding. Arambwira ati papa bantumiye ahantu mu bukwe. And I said, oh, that's good. Ivyo bintu ni sawa, ni vyiza. So you called me to tell me that you're invited to a wedding. Ubu rero wampamagaye kugira umbwire ko utumiwe ahantu mu bukwe. And he said, yes, Father. Aravuga tego papa. But there is another thing. Ariko hari n'ikindi. I need a suit. Ndakeneye costume. I don't have a suit. Nta costume mfise, nta koti yo kwambara mfise. What can I do? None ngira iki? So I told my son, ntanabwira uwo muhungu wanje, go and look in my wardrobe. Genda hamusanzwe zikombika amakoti yanje. And he asked me, what suit can I take? None muri zijya koti zawe notori imeze gute? You may take any suit you want. Iyo uza gusanga ikubereye yose uyitore. I need a shirt. Atariko papa ndakeneye n'ishati. I said, go and look in my wardrobe. Genda muri garderobe, genda haja mbika impuzu urabe. What shirt can I take? None papa, ishati no kwambara yoba imeze gute? You can take whatever shirt you want to. Ishati yose uza kubona ikubereye ambara. I need a tie. Papa nakeneye karuvati. What shall I do? None ndabigenza gute? You know what I answered. Murazi ivyo namwishuye. Go and look. Genda urabe. Take whatever you want to. Wewe icuza gusanga ukunze tora. And then he said, thank you. Aravuga ati papa urakoze. And we hang up. Tuca turaheza iyo telefone. Uko kumpamagara biba birarangiye. Next day, bukeye rimwe gusa, he called again. Asubira kumpamagara. Father, papa. I asked him, did you find a suit? Did you find a suit? Ndamubaza nti none ga wararonse ikoti? He said, I tried every suit you have. Ati naragerageje kwipima mu makostume cyangwa amakoti yose ufise. They were too small. Zose nasanze ari ntoya kuri jewe. Oh. Did you find a shirt? None basi wararonse ishati? No. Eka papa. Father, you are too small. Papa, mashati yawe ni matoya cyane kuri jewe. The only thing I found ikintu cyonyene nasanze was a tie. ni karuvati. But I cannot go to a wedding only with a tie. Mugabo kubera ntashobora kuja mu bukwe nambaye karuvati gusa. What shall I do? None nca bigenza gute? I said, you have to buy a suit. Namubwira ngo genda utegerezwa kugenda ukagura ikoti. And you have to buy a shirt. Kandi si koti gusa, ugurane n'ishati. My son has never had a suit. Kuko umuhungu wanje ntiyari bwigere yambara ikoti cyangwa costume. So he asked, where shall I go? None papa, nja hehe kuyigura? So I gave him the address to some of the shops. Chandamurangira aho nsanzwe ahasanzwe hagurisha amakoti. I told him what to look for. Ndamubwira neza ibyo agenda araba. And he said, thank you. Aravuga ati papa urakoze. And we hang up.
tuja turaheza iyo telefone tuba turaheje kuvugana. The next day, butaracana kabiri umunsi umwe gusa my son called again. wa muhungu wanje asubira guhamagara. You know where this is going, don't you? Murazi ivyo vyose biriko bigana bija, sivyo? Murumva yahaya tujana. So I asked him, did you find a suit? Namwene wararonse ikoti ryiza. Yes, I find a very nice suit. Atego cyane nararonse ikoti ryiza. And a wonderful shirt. Kandi n'ishati ryiza cyane. I said, wonderful. Navuga ati vyiza cyane. But Father, ariko papa, there is a small problem. Ndacafise ingorane ntoya. Very small problem. Byukuri ni ingorane atari nini. I have no money. Nta mahera ngira. Yeah. Do you know what I did? None murazi ingene nabigenjeje. Because I could. Kuko narabishobora. I paid. Nararishe. Why did I do that? None kubera iki namurihiye. I am his father. Kuko ndi se. When he asks me for help, igihe cyose umwana wanje asavye ngo ndamukorera ikintu, I will do everything I can no mukorera ikintu cyose nshoboye to help him. kugira ndamufashe. Why? Kubera iki? He is my son. Ni umwana wanje. Now remember what Jesus once said. Rero mwibuke ikintu kimwe Yesu yigeze kuvuga. Now, if you who are bad people, nimba mwebwe abantu babi, if you understand to give your son good gifts, nimba mutahura ko ari vyiza kuri mwebwe guha abana banyu ingabire nziza, how much more mbega ntibirushirije will not I give my Holy Spirit to those who ask? ko jewe noha mpwemu wanje abamusavye. I want to remind you today Ngomba kubibutsa uno munsi that you have a Father in heaven, ko mufise so mwijuru, a good Father, kandi umuvyeyi mwiza, a loving Father. umuvyeyi akunda biwe. I paid for my son's suit. Nararisha amafaranga ngo umwana wanje agura ikoti. I paid for my son's shirt. Nararishe kugira umuhungu wanje aronke ishati. Your God in heaven, your Father in heaven, Data wo mwijuru, so wo mwijuru, he paid so much more. azorushiriza kuriha nibirushirije. He gave his only son Kuko yatanze umwana we w'ikinege to take away your sins. kugira ngo yikorere ibyaha byanyu abibakureko. You can trust him. Murashobora kumwizera. You can trust him. Murashobora kwizera Imana. If you haven't received Jesus Christ, Mu gihe rero wowe ugikeneye kwakira Yesu Kristo, now it is a good time to receive him. aka n'akanya keza kuri wowe ngo umwakire. He will take away your sins. Aca icyambere agukura kw'ibyaha, He will give you his own spirit. hanyuma akwambike mpwemu wiwe. He will tell you, you are now my beloved daughter, my beloved son. Aca kubwira ijambo rivuga ngo uhereye ubu uri umuhungu wanje, uri umukobwa wanje nkunda cyane. The Holy Spirit will testify in your heart. Kandi mpwemu yera azoshishikara gushinga intahe mu mutima wawe. Receive the Holy Spirit. Rero kugira ivyo bikunde akira mpwemu Let yera. the Holy Spirit renew you. Reka mpwemu yera akugire mushasha. And if you are a Christian, Kandi nimbuza uri umukristo, let the Holy Spirit guide you and lead you. bandanya rero ureka mpwemu yera akurongore mu kubaho kwawe. Whatever have been in the past, Udabanje guharura ivyagushikiye muri kahise. God gives you a new identity. Imana ishishikara kuguha bishasha byo kukuranga. Amen. Amen.